Miraculo muri no misi ariko avugwa cyane kuri Clementine Kevy. Tubaze kwibwira ko turi mu rukundo abandi bakangurira noyo nikiki nimba ari kiki barabonye ko ari kiki nimba ari barabonye ko atari ivyo voilà. Dr Claudine umuririmbyi adukurira twakuze twumva kandi abishoboye yanje tuma twamuhisemwo gukorana nawe collab. I never let you go. Please baby don't never let you go. Never let you go. Please baby don't never let you go. Yes, you want to bakunzi ba Flip GTV ndakubwira ati banzu ukoresha umwanya nkuko naje nkoresha umwanya. N'umusire twavumbuye Clementine Kevy muri tournage ya video nshasha. Yes, bite Clementine? Ni sawa. Umeze bon? Ego. Yo, hari indirimbo irikira trendinga cyane ari yo ndirimbo uherukira ko gusohora. Ati ivyo mfise byose ni kwawe. Byose ducicira gatoyi Clementine ugira ibe nka presentation. Ivyo mfise byose ni kwawe. Byose narabiguhaye ngwino mfata ukuboko tujane. I will never let you go. I never let you go. Please baby don't never let you go. Never let you go. Please baby don't never let you go. Yeah. Yes, Clementine murumvise neza iko ikoze mu gahogo ariko ari ubuntu bw'ubu feelings ngo najewe nkasa umengo nyene inshaka gushaka. Miraculo muri no misi ariko avugwa cyane kuri Clementine Kevy. Why Clementine Kevy atari bwagaragaza umukunzi we? So ibya Jena Miraculo biri muri entre parenthèses. Yeah. Niwo waririmbiye ni gwawe. No, ntabwo ariyo. Ariko biravuga yuko Miraculo iyo bari we yagufashije iyo ndirimo kugira uyimuririmbire bien. Kugira uno munsi kura shooting video nshasha. Miraculo arabonetse mu mbuga za Clementine Kevy. Ntuna yuko umengo abantu uriko urabacanganya Clementine. Miraculo ni umuririmbyi mwiza twaririmbanye indirimbo iri ku YouTube. So wandika Siji Buyenzi by Miraculo en fait ni twaririmbye kuntu hari abakobwa bumvise ko umuntu aba mu makati amwamwe badashobora kugaruka kuza kumuramutsa. Yeah. Voilà rero tubaze kwibwira ko turi mu rukundo ndibaza bamwe mu twari tumaze kubabwira ko turi ko tugurura inzira y'indirimbo yacu. Yeah, so no kuvuga tumaze kwibwira ko turi mu rukundo ntisigura umwese abisigura shazi nkuko hari bamwe baza bakasanga inbox ngo tubarire ngo ni vya vrai abandi bakangurira noyo nikiki nimba ari kiki barabonye ko ari kiki nimba ari barabonye ko atari ivyo voilà. Yes, Clementine Kevy kubegwa kuri we bivuze iki? Yeah, kubegwa kuri jewe donc ni ibintu vyiza bituma numva ndifise aho mba ndi hose. Clementine ni yaberewe ariko akaba yataye imico n'akaranga ko Burundi bimwe bita guhena. Wewe ntaco bimubwiye nta probleme n'amajambere. Nta musi numwe ndigera mena mu buzima bwanje. Ariko uhagarara tukaraba impuzu wamba no musi n'umukunzi yo mutiri musa gatoya. No quand même urambeshe vraiment. Bakunzi ba Flip GTV ntuna neza yuko mengo arashobora ko yatimukije abantu vraiment. No. Kugwena si ibintu vyanje n'ibintu nkora kenshi ndashamwe n'imico n'akaranga umva. Nisigura nitwa tucambara iyi ona nk'ubu niberenga am. Sishaka kuza nambaye imvutano nze nambaye ibikino fo ko umuntu azari aleze ivanye n'ikibanza arimwo kandi murakwiye kuraba nibihe tugezemo. Yeah. Technology yaraduze. Voilà. Ibe bihibindi. Ego. Yes, Clementine Kevy yaravuye muri Empire Avenue uno munsi ariko akora gute? Ari muri management indi canke ariko yipambanira we ubwe? Sindiko ndipambanira ndafise manager ndi muri management navuga ntira toregwa izina ntabwo ifise izina me ntazinigira nitore izina ariko irafise nyeneyo mbarizwa ndafise aho mbarizwa en fait. Voilà. Nibo twakora nibi bintu tuko turabona akayi ewa. Yego. Appétit, bon appétit. Yeah, merci. Clementine Kevy indirimbo uri kura shooting no munsi. Wibaza yuko ino ndirimbo kumengo ni ibintu vya valere cyane wayi investishe cyane gose. Wazo ko ndirimbo kuri. Yeah, ibintu byarahindutse. No bintu byarahindutse, ubuzima bwarahindutse. Je umuziki wanje ni business. Umuziki uyurama amafaranga ku kwezi. Umuziki ndawufata serious nico ituma nguma mboneka cyane mu bikorwa vyiza bisa neza bisukuye kuko umuziki ubunsigaye ndaha valeur orenze ukiraho nyene yuvuze ati umuziki ubu uranyije amafaranga ku kwezi. Ukwinjiriza gute? So YouTube
Spotify, iTunes. No. YouTube ntatangura kumpemba ndacabura ari ibigisabwa. Chabura aba watch time. Iyo voilà. Amasaha narakwira iminota nibiki. Urahafata uhate ku cinema abantu barurabe akwiye. So ndi mu muziki ivyo kwimvira cinema nabwo ndabishira muri gahunda. Nawe menya nayo sanga niyo mpano nshobora kuba ndayifise. Ariko muri iyi minsi ndi focusinga cyane ku muziki. Jesse ni focusinga mu bintu bitandukanye. Ariko kimwe ni kimwe nyene. Dr. Claude ninde kuri Clementine? Dr. Claude ni umuririmbyi adukurira twakuze twumva kandi abishoboye. Nce tuma twamuhisemwo gukora nawe collabo. Ariko no munsi mu ndirimo nufite ngo wamwifutse wamusombeje kuririmba kandi ari No. Maybe ushaka kuba donc voilà ijwi ry'umukobwa kenshi usanga risatira abantu. Voilà. Nawe usanga ajya gukozeko kibona. Oya je niyambaro yankozeko. Niko bimeze. Clementine Kevy reka tugushimire nimba ataco urenza ko kuri Flip TV reka tugushimire cyane. So naco bise norenza ko mwakoze kuza kuraba ko byari byifashe muri tournage. Mwakoze ndashimira. Asante sana. Asante. Yes, bakunza Flip TV yari Mr. Koresha umwanya ndakubwira ati bandanye ukoresha umwanya ariko ngomba ni cyayi. Kupa n'icyayi kwanza.